mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe guhingura ibitekerezo vyakoreshejwe uhimbazwa itariki 18 ntwarante uko umwaka utashe, ishirahamwe Seprodelic ryatunganije kuri wa 21 Ruhuhuma umwaka wa 2023 ikiganiro kubamenyesha makuru kugira ngo bahimirize abakora ibitekerezo bitabora. Muri iryo shirahamwe bakavuga ko abene gihugu bobandanya bahimirizwa ku ngaruka mbi zituruka kwikoreshwa na cane ry'amacupa atabora bouteille en plastique mu rurimi rw'igifaransa. Ni muri iyo ntumbero twashaka guhimiriza abantu basanzwe bakoresha tuno dutekerezo tutabora yuko hariho itegeko rihana ryatunganijwe n'ubushikiranganji butatu harimo ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, ubushikiranganji bw'ubudandaji hamwe n'ubushikiranganji bujejwe ubutunzi, ikigega ca leta no gutunganya ubwo butunzi. Ni muri iyo ntumbero twashaka gutanga kino kiganiro kugira ngo turabire hamwe ibintu bitatu ari navyo ukungene imicafu ya plastique yohagarara kugwira mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ku bwinshi. Waserukiye uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura muri ico kiganiro avuga ko guhingura ibicafu bifasha mu gukingira ibidukikije. Guhingura ibicafu ni kimwe mu bintu nyamukuru bidutuma dushobora kuzigama ibidukikije, bikamere bigatwemerera kwiteza imbere dufatiye ku mugambi wa leta w'iterambere watanguye mu mwaka w'2018 ukazorangira mu mwaka wa 2027. Iyo dushoboye guhingura ibicafu tuba dufashije kugabanya imyanda yisesa mu kiyaga ca Tanganyika bikanabangamira ibinyabuzima vyacu. Kugabanya imyuka mibi ija mu kirere no mu mazi hamwe no kubungabunga ubutunzi kama n'ikibira. Gusubiramo guhingura ibicafu bifasha kugabanya ubuzima buzimvye mu kugabanura ibiciro vyo kubaho mu gisagara cacu. Iyo duhingura ibicafu rero tugabanya gukenera kugura ibintu bishasha, bica bifasha kugabanya ibiciro vy'ibidandazwa mu gihugu. Mu bushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi baributsa ko hari itegeko rihana abo bose bakoresha ibitekerezo bitabora. Ingingo ya 19 ubufashwe mu makosa afise imifuko n'amasashe amacupa n'uducupa biyunguwe mu bunganya bikoreshwa rimwe gusa. Ni bimwe ujya muhinga yababwira gusubiramo gukoresha ya macupa. Ayo macupa ari imbere yanyu kuko murabizi yuko henshi tugenda mu isoko usanga bayadandajemwo amavuta. Abantu bakunda guca kuri Helena mugeze mu matongo muhitana amata ari muri vya bikingi. Urumva rero uwo nawe ariko arayakoresha kandi yateza kuba yabaye yakoreshejwe rimwe gusa, uwo nawe ahanishwa wewe atahanishwa amande ibihumbi miliyoni 5 gushika ku miliyoni 10. Uwo muntu yakoresheje gusa iryo cupa akarishiramwo amata kandi tuzi ko ryakozwe kwa amazi gusa ngo rice ritabwa.